Ndabaramutse ntanabahani ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, iyi mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Nkuko twabibemereye tubandanya kubashikiriza zimwe mu nkuru ziba ziriko ziravugwa cane. Ku munsi w'ejo hari inkuru twabahaye ivugwa kw'itoroka rya General Alain Guillaume Bunyoni, hakaba hari amakuru ariko arahanahanwa ngo Alain Guillaume Bunyoni yoba yabuze mw'ibohero ry'Igitega. Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba aremvye, abandi bati Alain Guillaume Bunyoni yajanywe kuvurirwa mu bitaro atawuramenya ivyo arivyo, ariko haravugwa vyinshi cane ngo kuba Alain Guillaume Bunyoni yoba yatorotse ibohero ry'Igitega ndetse naboba bateguye kumutorokesha. Muri ano makuru turaza kubica irya nino turabe n'izo nkuru, ese hoba hari ivyemezo koko ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yatorotse ibohero. Bamwe rero bagafatira ku bintu biriko biravugwa, ariko nanone amakuru ava muri iryo bohero ry'Igitega akaba adatomora neza kuko nimba uyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yoba yatorokeshejwe, bikavugwa ko ngo iryo bohero ricungerewe cane, umutekano wongerejwe. Ivyo makuru ndetse n'ibindi vyose vyoba biriko birashikira uyo generali turaza kubigarukako muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Alain Guillaume Bunyoni afatwa haravuzwe vyinshi, yaragirijwe ivyaha birimwo nuko yahatswe gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye batazira General Neva kumwe n'akarwi kiwe, abo bari bamushigikiye n'ubu bakiri mu mabanga ahambaye y'igihugu. Abo ngo akaba ari bo bakoranye na Bunyoni mu gutegura gutembagaza Perezida Ndayishimiye, ariko nanone ngo boba banagirizwa gushinga ikirobere. Mu minsi iheze twarababwiye ivy'amakuru arabana no kuba amakonti yose mu mabanki ya General Alain Guillaume Bunyoni yarugawe, akaba ata muntu yemerewe gukoresha canke kubitsa no kubikura amafaranga kuri ayo mabanki y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, akaba yari n'igihangange. Vyavugwa ko yoba yaragaragaza ko yoba asumba n'umukuru w'igihugu bivanye n'ibikorwa yakora, inyambaro yambara, amajambo yashikiriza ndetse n'ibindi birabana no kuba yari yariyubakiye ikirimba ciwe, bikavugwa yuko rero ngo yoba tubaha umukuru w'igihugu. Banywanyi bacu, ngizo inkuru tugiye guca irya nino muri kano kanya. Nimba utarafyonda kuri sabone wokoresha kano karyo ugafyondako, maze igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro ugashikirwa navyo mu ba mbere. Inkuru ziba zagiye ziratangazwa bivugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse n'ibiba vyagiye biratangazwa amasoko yacu atandukanye turungikira amakuru, na twebwe turakora amatohoza kugira koko tumenye nimba ivyo biba biriko biravugwa aba arivyo, na rirya bavuga bati urukurukuru niyo nkuru. Twagerageje rero kurondera amakuru atandukanye kuri ivyo vya Bunyoni ndetse no gutoroka kwiwe, niba koko yoba agwaye akaba yajanywe kuvurirwa ahandi, niba ari ugutorokeshwa. Ese abakurikiranira hafi ivy'ifungwa rya Bunyoni bo bavuga iki? Tubanze tubibutse mu butumwa Darlene Bunyoni, umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni, yacishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter amenyesha ko Colonel Desire Uwamahoro yabajijwe ibijanye n'ikiroberi yariko arakorana na General Alain Guillaume Bunyoni, aho Darlene abandanya yibaza ati none ko atawikorana ikiroberi, ndakeneye kumenya abari gutanga amahera y'ico kiroberi, abandi bategetsi bakomeye bakirimwo hamwe n'abategetsi bandi boba bagiye gushigwa hamwe na Bunyoni. Ubwo ni ubutumwa bwacishijwe kuri Twitter y'umukobwa wa Bunyoni, Darlene Bunyoni, bivugwa ko nawe yoba yarinjiye mu vya politike kandi akaba ari we muntu wenyene ariko aravuga ibiriko birashikira se wiwe atakurya umunwa. Amabanki, amakonti y'amabanki muri
amakonti Alain Guillaume Bunyoni afise mu mabanki yarahagaritswe. Ivyo vyose ngo vyoba bifitaniye isano n'ukuba ngo hari amahera yoba yariko arava ku makonti ya General Bunyoni akaja gufasha nyene muri ivyo bikorwa vy'ikiroberi bivugwa ko yoba yarashinze. Ni vyinshi bigenda biravugwa inyuma y'iyo ngingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB mu guhagarika amakonti yose ya Alain Guillaume Bunyoni mu mazu yose afasha mu guhanahana amafaranga canke amabanki atandukanye. Ariko nanone abantu baribaza basangiye dosiye na Bunyoni ntibafise uburenganzira bw'abandi banyororo. Colonel Desire Uwamahoro yarashikanywe mw'ibohero rikuru ry'i Gitega, ntawuzi ko ariwe yoba yarashoboye gusohora ivyo yabajijwe, ariko nanone amakuru dukura i Gitega avuga ko abanyororo batatu begereye Bunyoni bo bajanywe badafise uburenganzira bwo kuvugana hagati yabo kandi ko bacunzwe cane aho bapfungiwe mu mabohero. Abo batatu nk'uko twari twabigarutse ko mu makuru yacu y'ubuheruka ni Colonel Uwamahoro, Kome Niyonsaba yari ajejwe inyubako za Bunyoni, uyo bikanavugwa ko ngo yoba akurikiranwa ku kuba mu nyubako za Bunyoni hoba hanyegejwemwo ibigwanisho, ariko harakozwe amatohoza ndetse baranasaka ivyo bigwanisho gushika uno munsi ntavyo baratora. Ico bikoze n'ukurindira urubanza rwa Bunyoni tukamenya ibizova mu matohoza igipolisi cakoze, kuko Bunyoni ntararengutswa ngo aburane ku vyaha yagirizwa. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira nyene, Kome Niyonsaba yarajejwe inyubako za Bunyoni hamwe n'umwe avugwa ko yari mu bahora bagendanira General Bunyoni. Abo batatu ntibafise uruhusha rwo kubona canke se rwo kuba mu kibanza kimwe no kuvugana. Ubutumwa twaronse buvuga ko badafise n'uruhusha rwo kuramutswa n'imiryango. Umwe wese afise abo bita abasekirite bamukurikirana. Isoko rigira riti aho aja hose baramukurikira, naho hoba kuja kwihagarika hagize uwundi munyororo bavugisha, abasekirite baca begera bakumviriza ivyo bariko baravugana. Kugeza ubu Bunyoni Alain Guillaume hari amakuru akirimwo igipfungu avuga ko yoba yamaze gutorokeshwa ibohero. Hari akagwi k'abantu binyegeje inyuma yo gutegura umugambi wo gutorokesha General Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni tubibutse ko yabanje gufungirwa mw'ibohero ry'Ingozi, ariko nanone hariko harategurwa ikibanza azokunguririzwamwo mw'ibohero ry'i Gitega. Iryo bohero rero ngo akaba ari ryo ricungerewe cane, kandi kubona ko Alain Guillaume Bunyoni yari mw'ibohero ry'Ingozi bitari korohereza abategetsi kumucungera umutekano. Bivugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yashobora kwicwa n'abanyororo bagenzi we canke bakamuhishano, bikavugwa ko yishwe n'ubutegetsi, maze ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukaja mu vyago butigeze bwiyumvira. Nk'uko rero twabibabwiye, Alain Guillaume Bunyoni ikibanza yari afungiwemwo mw'ibohero ry'Ingozi carubatswe ndetse kiranakorerwa amasuku, ariko utwara abapolisi barinda ibohero akaba yarahinduwe. Ico gihe abategetsi benshi bakaba baragendeye ico kibanza, barimwo buramatari w'intara, umuyobozi mukuru w'ibohero, umukuru w'iperereza mu ntara n'abandi, ariko Bunyoni we akaba ivyiwe bitarasobanuka gushika uno munsi. Hari amakuru menshi n'ibihuha vyinshi bigenda birakwiragizwa ku bijanye n'ingene amagara ya Bunyoni yoba yifashe, vyose bikagaruka kw'ihohoterwa rikomeye ibizwe nka torture yoba yaragiriwe. Bamwe bakavuga ko yoba yariko aranavugwa imbere yo kujanwa mw'ibohero, ari navyo vyatumye bamwe bavuga ko Bunyoni yoba yatorotse ibohero. Amakuru tutararonkera ivyemeza avuga ko Bunyoni yoba yatorokeshejwe mw'ibanga rikomeye, ariko nanone ayandi masoko akavuga ko Bunyoni bidashoboka ko ashobora gutoroka ibohero bivanye n'umutekano ndetse n'ukuntu acungerewe, n'agasho arimwo kadashobora kumworohereza kuba yatoroka ibohero. Ariko abandi bagafatira ku vyabaye kuri Hussein Rajab inyuma y'imyaka 7 yari amaze apfunzwe, mu nyuma akaza gutoroka. Ngo Bunyoni arafise abanywanyi batari bake gusumvya n'aba Hussein Rajab, kandi abantu cane cane abarwizatunga ndetse n'abandi banyepolitike bahombeye mw'ipfungwa rya Alain Guillaume Bunyoni ni benshi.
benshi kuko biboneka ko Perezida Ndayishimiye abangamiye cane abavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza, gutyo rero Bunyoni n'akarwi kiwe bari bashigikiye ivyo Petero Nkurunziza yasize yubatse, bakaba babangamiwe cane no kubona uwo bafata nka kizigenza wabo Alain Guillaume Bunyoni avundiye mu munyororo. Abo bose rero ngo bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira Alain Guillaume Bunyoni atorokeshwe, ariko ayandi makuru twavanye mw'isoko ryo kwizera avuga ko Alain Guillaume Bunyoni atatoroka ngo bimare iminsi bitaramenyekana, ahubwo yoba afise izindi ngorane z'amagara, ngo yoba yagiye kuvugwa, gutyo rero abatariko baramubona aho apfungiwe bakavuga ko yoba yatorokeshejwe. Iryo soko ryacu rigira riti biraboneka ko Bunyoni ashobora kuba atorohewe muri bino bihe, nivyo koko, ariko nanone twihweje neza ibiriko birabera mu butegetsi ntabwo twokwemeza ko Bunyoni yahunze canke yatorotse ibohero kuko ntaracirirwa urubanza. Ibibera mu butegetsi ntawomenya ivyo arivyo, biranashoboka ko Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuburana agacirirwa igihano co gupfungwa nk'imyaka nk'ibiri, mu nyuma agaca arekurwa agataha. Bano bategetsi barazinanye neza, Alain Guillaume Bunyoni arafise benshi bamushigikiye, kandi Perezida Ndayishimiye kugumiza Bunyoni mu munyororo imyaka irenga 5 arazi neza ko ari ukwita kuri songoye, kandi bishobora kuzotera ibibazo bikomeye ku butegetsi bwiwe. Gutyo rero katurindira urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni bishitse agacirirwa umunyororo w'imyaka myinshi kuva ku myaka 10 kuduza, niho bishobora gutuma bamwe bamushigikiye ishavu riduga, bagakora ibishoboka vyose kugira bamukure mu munyororo. Nayo ubundi kuba Bunyoni atararengutswa imbere y'ubutungane ngo acirigwe urubanza, ntawomenya nimba Bunyoni azokwezwa canke se azobandanya gupfungwa mu munyororo. Ibi vyose tubivuga dufatiye ku migenderanire iri hagati ya Bunyoni n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Nubwo Bunyoni yahatswe kumutimbagaza, ariko abo baragwanye mw'ishamba barazinanye neza, ingaruka bishobora kugira ku gihugu Bunyoni agumijwe mu munyororo, ivyo vyose birazwi ko hari abo bitanezereye. Gutyo rero nk'uko habaye ibiganiro imbere y'uko Alain Guillaume Bunyoni afatwa, nk'uko mubizi neza ko Bunyoni yari yateguye umugambi wo guhunga igihugu, ariko nanone bakamugira inama y'uko yoguma mu gihugu kuko atorotse vyoba vyerekanye ko yiyagiriza ivyaha yariko aragirizwa, ndetse ngo yashobora no kwicirwa mu gihugu yari guhungiramwo canke igihugu yari guhungiramwo kikamuzana kikamurungikira Uburundi, gutyo Bunyoni akerekana ko ivyo yagirizwa koko vyari vyo. Ivyo rero birerekana ko hari ibiganiro bidasanzwe biriko biraba hagati ya Bunyoni ndetse n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Iryo soko ryacu ribandanya rivuga ko atawowojaho avuge ko Bunyoni ashobora gutegura gutoroka ibohero muri kino gihe atararengutswe imbere y'ubutungane, kuko ubutungane bw'u Burundi nk'uko mubizi burakoreshwa. Ubwo butungane rero bushobora gukoreshwa n'ubundi Bunyoni akezwa ku vyaha yagirizwa agataha. Narirya ivyaha bikomakomeye birimwo ivyo guhohotera abanyagihugu no gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu atavyo abazwa, ahubwo abazwa ku vyaha vy'uko yashatse gutimbagaza ubutegetsi. Ivyo rero ni indyane ziri hagati mu bategetsi ubwabo, nta caha gikomeye nk'ivyaha yagiye aragirizwa no ku rwego mpuzamakungu. Ivyo vyaha ntabwo avyagirizwa, ahubwo ni vya vyaha bifatiye ku gusharikana hagati y'abo bategetsi bo muri CNDD-FDD. Ivyo rero ntawo biteba ko avuga ko Bunyoni azogumizwa mu munyororo canke azorekurwa. Ivyo vyose ni ukurindira ubutungane nk'uko nyene bama babukoresha, tukaraba ico bazofata kuri Bunyoni. Bunyoni arashobora kurekurwa canke akagumizwa mu munyororo, ariko ivyo gutoroka vyo ntawoca avyemeza muri kano kanya. Ayo masoko yacu nkabandanya tumenyesha ko aza kudushikiriza ibindi bintu bikomeye biriko birabera mw'ibohero aho Bunyoni apfungiye, n'ibiganiro vyoba vyarabaye hagati ya General Alain Guillaume Bunyoni n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Mu makuru yacu yo hanyuma turaza kubigarukako tubahe ido n'ido.
urugamba rwo kurondera abatanga amakuru nago rurabandanya igihe Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiye ingozi abanyororo bane baranyazwe udutelefone twabo kubera bakekwa ko boba batanga amakuru. I Gitega aho Bunyoni yungururijwe mw'ibohero naho ntago ibintu vyoroshe, bariko barakora ibishoboka vyose kugira bamenye abaduha amakuru, ariko nanone abategetsi boreka kubandanya guhohotera abanyororo kuko n'ubundi bamwe mu begereye ubwo butegetsi nyene aribo baduha amakuru. Ku birabana no kuba amakuru dufise avuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yakubiswe n'uwahora arongoye abapolisi bajejwe gucungera iryo bohero, ni amakuru tutaremeza ariko ivyo bintu vyoba ari vyo biriko biramushikira. Abategetsi ntimurenganye abanyororo, sibo baduha amakuru, nta n'uwo kwihenda ngo muzoguma munyegeza ibiriko biraba mu gihe ca none, nimukorere mu muco, nivyo bibaha iteka bigatuma abanyagihugu babizera. Ariko koko Bunyoni na Uwamahoro boba barashinze ikiroberi? Icaha kimaze kwagirizwa abarundi benshi, iki caha co gushinga ikiroberi kimaze kwagirizwa abarundi benshi, abamaze kukizira ni benshi. Bunyoni na Uwamahoro bahoneje benshi babagiriza ico caha nyene, benshi rero twumvise bafatwa ntiturigera dusubira kubabona, ntituzi iyo babarijwe, ntituzi iyo bapfungiwe, ntituzi ko bakiriho. None Bunyoni na Uwamahoro nabo nyene barashikiriwe kumwe nyene babikorera abandi, kandi nabo bariko barabagiriza nabo nyene ko bazovyagirizwa mu myaka iri imbere. Bimaze iki ko twokwama muri vya bindi tukaza turakurakuranwa mu kugirirwa nabi, kuborezwa igufa no kwicwa? Ubwo ntiyoba ari inyungu za twese? Hamwe twoshira imbere kubaha ubuzima bw'umuntu no kwama hisungwa amategeko mu bijanye no kwagiriza icaha umuntu. Amakuru tubandanya kubashikiriza umunota ku yundi, ivy'itoroka rya Bunyoni, ivy'ubugwayi bwiwe ndetse n'ibindi vyose vyoba biriko biravugwa, amasezerano ariko araba hagati ya General Bunyoni n'umukuru w'igihugu General Neva, mu nkuru yacu turiko turabategurira mu kanya muraza kugikurikira. Vyonda kuri subscribe maze igihe cose dushizeko inkuru iraje gushikira mu bambere.